turabaramukije bakunzi ba Kombizi TV tubahemyiriwe bivanye naho muherereye nkuko mubibona neza na neza Kombizi TV muri kano kanya iri muri zone ya Gasura neza na neza kuri lycée communale Gasura nkuko mubona nkuko tuza kubibereka abanyeshuri dusanze ariho bakiri baje kwiga muti none twazanywe n'iki tuje kuraba mu gikorwa twazananye n'abanyeshuri bari barize ngaha Imana yateye iteka barashika imbere batera imbere iyo umuntu yize aragira aho yigeza iyo ageze aho yigeza rero aragira icyo afasha aho yasize kumbe tuza kubereka ibitari bike murabe mbega hiwanyu namwe musanzwe mushigikirana muribuka gushigikira aho ku mashuri wanyu cyangwa muzobikora muzobigenza gute nibaza ko Kombizi TV ariho izobere kugira ngo dushobore kwerekana uwo mutima wo gufashanya turi mu gihe igihugu cyacu kiri mu mbona kazoza yuko kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kizoba ari igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 ivyo rero ntivyokunda mu gihe imvukira cyane cyane abize batagiye bashika ku mitumbi wabo ngo bagire ico baterera kwaba inkererano kwaba ari gutera ibikorwa mvabwenge kwaba ari gutera ibikoresho canke uburyo nico cyatuzanye rero kuri no munsi nkuko mubibona tubaza kubashika kuri byinshi murakoze mubandanye mudukurikira ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 15 ukwezi kwa11 umwaka wa 2024 turi kandi neza kuri lycée communale Gasura iri muri zone Gasura commune Mbuye intara ya Muramvya mu minsi iri imbere akaba azoba ari zone Gasura yo muri commune Kiganda mu ntara ya Gitega neza turi isaha 5 z'umutaga abanyeshuri baraho bari ku kibuga bagira bakire bakuru babo bahaciye kera ubu bari mu mabanga atandukanye mu gihugu baje mu rugendo rwo gushima ubumenyi baharonkeye ntwari umuyobozi w'iyo lycée communale niyo nkuru Auguste bamutumiye akaba mbere ari nawe yatanguje iyo lycée communale nakanyamuneza kadasanzwe kuri lycée communale Gasura umuyobozi w'iryo shure niyo yankunze Samuel akaba mbere nawe nyene yabaye umunyeshure ngaho yabatembereje none ubu agire abakire abahaciye mwese mwagiye mwe wese yitera iteka iyo mwize hose kanatsinda ubumenyi buhagije mwava ngaha mwabuhawe nikimenya amenya mundabire namwe bino byiza bibyagiye hano murabona ko nabantu bakomeye cyane bicubahiro abo bose bamwe muri bo baciye ngaha abanyeshuri rero bari hano baciga boca babona ko nabo nyine imbere yabo ari heza ndashimira cyane byimva mutima umwubahwa nasubiriye mu ngata uko yarandeze hamwe n'abandi twari kumwe kandi ntitwamumaramaje kuko indero yaturonkeje hamwe n'abadufatikanije n'ubu niyo tukigenderako kandi yadushikanye mu bibanza byiza Imana ishishikare kumuhezagira ishuri rimaze kuronka igice cya kabiri cy'ishuri ryisumbuye kuva mu mwaka wa 2014 gushira umwaka wa 2015 aho twatanguranye igisata c'indome icyo gihe cyitwa lettre moderne ubu naho kaba cyitwa langue mu nyuma umwaka wa 2016 gushira umwaka wa 2017 tukatanguza ikindi gisata c'ubuhinga science tumaze kuramura abaja muri kaminuza bafise ama diplome d'etat bashika ku 47 ivyo bitegiri turabikesha ingufu z'abigisha hamwe n'abandi bagize uruhare runini muri abo harimo umwubahwa umushinga amateka
avyagiye ngaha uwo yaruterereye imashini nyabwonko kandi kuva ico gihe twace dutera iyindi ntambuko kuko ibibazo twaravyandikisha iyo mashini yaduhaye gutyo bikadufasha kugwiza ibibazo by'imyimenyerezo test d'entraînement examen d'état hanyuma ibibanza byiza tukaza turabironka ndabagone rero muntiza amashina wenyene tumukengurukire twababwiye ko tugeze ku banyeshuri baja muri za kaminuza bashika 47 ariko tweho turifuza abasumbabo kanatsinda ingufu zacu namwebwe mwese mwatugendeye zigiye hamwe zizovyara ikintu cyiza cyane. muti none urwo rugendo rwari rugamije iki? Aha Nduwimana Emmanuel yaserukiye abize kuri lycée communale Gasura aragaruka ku kahise k'iryo shure n'icyatumye biyumvira gutegura urwo rugendo. cyane cyane ubumenyi kuko ariryo soko ry'iterambere. Iri shure ni ishure nk'uko umuyobozi asanzwe arongoye iri shure yabishikirije, ryavutse mu bihe bitoroshe, ibihe by'intambara bitangurana ingorane nyinshi, ariko zagiye ziratora umuti buke buke uko imyaka yagiye irahera. Umuyobozi yatanguye gutwara iri shure yahuye n'ingorane nyinshi, ariko kubera ko yari yarihaye ihangiro ko ategereza gushika ku ntumbero, yarabandanije gushika ishure rirashika aho rishitse uyu munsi. Rero umuyobozi yabivuze ko hariho abagiye barakubita inzu ibipfunsi kugira ngo ishure ritere imbere. Umubahwa umushingamateka asanzwe ari n'imvukira y'uwo mutumba yaratanze imashini nyabwonko kugira ngo ifashe mu kugwiza ibibazo. Imwaka bamwe twize ngaha ibibazo byari bicandikwa kuri za mashini bita dactylographie, imashini igoye kwandikisha cyane. Ibibazo twabikora haheze nk'indwi zibiri biriko birandikwa. Uko twaza turatera imbere mu buhinga bwa none, umuyobozi yaravyikorera ku mutwe akabitwara ahari umuyaga nkuba kugira ngo bigwizwe, bitwaye uburyo bwinshi, nayo ubundi byarenda kwandikwa n'intoki. Mu bihe tugezemwo rero kwandikisha intoke usanga atari igikorwa coroshe. Mu by'ukuri abo bafatanije uburongozi na directeur si coroshe, aho abandi baba bariko barakoresha imashini namwe mugakoresha intoke, bituma ibikorwa bidaheza ngo bigende neza, bikanateba, mbere rimwe na rimwe ugasanga biriko biratuma haba n'ubusuma mu bibazo. Tumaze kuja hamwe rero n'abaciye kuri iri shure, mbere turaterereza n'abagenzi, bavuye twiyumvira ko muri ya ntumbero nari navuze ko duhamagarirwa kuza turasubira aho twaciye kugira ngo turabe icyo twofasha. Twiyumvira ko twarondera
ibindi vyuma zo mu buhinga bwa none byosahiriza icyo kindi cyari cyaratanzwe n'uwo yatowe n'abenegihugu asanzwe ari imvukira kugira ngo ibikorwa bibandanye neza. Hampande yaho abo bose baciye kuri iri shure barifuza ko iki gikorwa kitorangirira ngaha, ahubwo hampande y'ibi myaka izokurikira tuzotera iyindi ntambwe kugira ngo ishure rije ku rundi rugero, na cyane cyane ko tugira Imana ikaba ryararonkejwe n'umuyaga nkuba. Muri iryo jambo ryiwe Nduwimana Emmanuel yari yaserukiye abize kuri lycée communale Gasura, yaciye afata akanya ko gushikiriza umuyobozi w'ishuri n'abo bakorana bimwe mu bikoresho mfashanyigisho bari babegeranije kugira bashigikize iryo shure. Ibyo nabyo bikaba bigizwe n'icyuma kigwiza impapuro photocopieuse, imprimante, ordinateur hamwe n'impapuro zitari nke. Muri iryo jambo kandi uwahoze arongoye iryo shure akaba ari nawe yanayitanguje Augustin Niyonkuru yaronkejwe urupapuro rw'iteka kubwira yakoresheje kugira ngo iyo lycée communale ishobore kubaho. Mbere kuri bamwe bakaba bavuga ko iyo atabawe batari kuba bageze nk'aho bageze, kuko iryo shure ryabayeho mu gihe igihugu cyari mu bihe bidasanzwe. Abo bahoze ngaha twasanze twisunze ibihe bitoroshe watangiye kurongora iri shure yaciyemwo ubutwari yerekanye. Mbere byaranashitse rimwe rimwe aragomba no kwaka ubuzima, ariko ntiyahunze kubera ko umwungere yigura intama ziwe baramukubaguye, ariko yagumye inyuma y'intama ziwe. Tumaze kuja hamwe twasanze ku by'ukuri nawe ari uwo gushimirwa, nubwo turacari bato arazi umwanya yaratureze, ngabo twasanze tumushimira tukamutera intege. Nivyo aheruka gukukuruka, ariko yakukurukanye iteka kuko yararyiteye, aricyo gituma iryo teka akwiye kurigumana. Twaramuteguriye akantu twamusaba ko nawe yohaguruka kugira ngo tukamushikirize. Uwakazanye yogashikana ngaha tukamushikiriza. Tuvuga yuko twamuhaye urupapuro rwo kumushimira kubera ko yakoreye neza igihugu, yakoreye neza ishure nabo yareze, twita certificat de remerciement. Iranditse ko amajambo kandi abasomere avec nos plus sincères remerciements, Monsieur Niyonkuru Auguste, en reconnaissance de votre service dévoué et de votre leadership inspirant en tant que premier directeur du lycée communal Gasura, votre engagement envers la communauté, votre compassion envers les élèves et votre collaboration inspirante avec autres éducateurs ont eu un impact profond sur la vie de nombreuses personnes. Grâce à vous, notre école a évolué et notre connaissance s'est approfondie. Nous vous exprimons nos plus sincères remerciements pour vos années de service exemplaire. Votre dévouement et votre lucidité ont été une bénédiction pour nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les années à venir. Remise le 15 novembre 2024. Applaudissez. Amahanga y'urupapuro rwo kumushimira twaciye
twibuka ko uca tumuha envelope zamufasha kuza aributsa nayo Augustin Niyonkuru umukukuruke akaba ari nawe yatanguje lycée communale Gasura yarose umwanya wo guca umugani no kubibutsa ukuntu urwo rugendo rwamugoye, gutyo aboneraho no gutanga impanuro ku rundi rwaruka rwo muri kazoza. nyakubahwa ndongozi ya komine yacu ya Mbuye, nyakubahwa muyobozi wankoreye mu ngata, ubahwa mwese umwe wese mu cyubahiro ciwe ko nohava nihenda kuri umwe cyangwa uwundi kwiteka Imana yamuteye. Imfura za rino shuri no kwita yuko ari mwebwe mwatunganije runo rubanza, ndavye ibintu ngine birakoragenda. Barezi bagenzanje kuko naje naho nakukurutse ngoma ndumurezi, bibondo baregwa tuberenga kubera mwebwe tugere Kristo. Ega bashapatiri mukuru yagiye yego nukurikiye wese mpava ndonka ibyo mvuga, ariko reka mvuge bike biba byaranze iri shuri kuko babinsabye. Nk'uko umuyobozi yankoreye mu ngata yabivuze, iri shuri ryatanguye umwaka w'ishuri wa 97 ushira wa 98. Ico gihe jewe nari umurezi kuri lycée Muramvya, nagiye mbona iketerigwa mbere ndagira n'amakenga, mugabo ndahanuza umuryango, ndahanuza umutima wanje, hanyuma byose bihurira hamwe bati iga ni zone uvukamwo, ni komine yakwibarutse, nimba bishoboka ko ari icyo ushobora guterera genda uterere, Imana izokuja imbere. Nubaha rero yoshaka nukuri ntibyari byoroshe kuko babivutse. Aha mubona mufise izi nyubakwa imbere inyuma hirya no hino, siko byari bimeze 97. Abanyeshuri 16 mbere y'iterera babwira twatanguriye ahantu habikwa ikirori cyo gupomba ikawa. Udutebe nagiye kudutira kuri ekofomigezi kuko nagenda nisanga kuko iryo shuri nari narigeze kuriyobora. Nuko ikibaho cyo kwandikako nagiye kugitira mu kirika, ndagihawe n'abarajejwe kwigisha abakuze gusoma no kwandika. Nuko ndaza rero ndega ku 13 bibaza yuko byoroshe kubaronka ihe bambewe kuko cari gitoroshe, ariko fadikanije n'abatama mpava kuvuga amazina kandi nza gukengurukira nukuri narabaronse. Turaja ku kivi rero naho byari bigoye, aho hantu ntari horoshe. Umengo yavyo 16 ariko abamaze umwaka babaye 15. Ndibuka muri registre matricule delegiteri yari numero 12, aho iboza kuraba basanga ariyo numero afise numero matricule kuri rishu. Eko byagoranye gose, sinobivuga ngo muhava ndabarambira, ariko mugabo naragize ibimpimbara, naragize n'ibingora.
mu byampimbaye ni ukuri ababyeyi bampaye abo 15 baramfashe mu mugongo rwose. Imigambi yose nabashikiriza barayikenguruka bagaca bamfasha rero ukayirangura ibintu bikagenda neza. Umwaka w'indwi urahera ni mu Kanomego na 12 sindavyibuka neza, umengo babaye 12. Yego umuyobozi yavuze ati twari kumwe n'undi mwigisha. Jewe n'undi mwigisha nagiye kumuronka mu kwezi kwa kabiri ko mwaka wakurikiye. Ico gihe cyose rero nari harankiyambara nkagenda Bujumbura muri BPS. Nukuri narisanga nahasanga umuyobozi twari twageze gukorana kuri lycée Kibimba no Muramvya, agaca ngendesha ngenduza amasection yose bakamudutabo acaza ndatwikoreye. Ico gihe n'amataxi moto ntari bwaboneke, amakinga byaragorana natwari yakwikaburimbi ndavyikoreye ku mutwe no ngaha. Ibyo rero uwo muruho wahavuye uva mu munezero n'ikimenyamenya n'izi mfura je nite mfura z'ishuri zagiye ngaha ziriko zirakora ibikoringa. Nuko umwaka ubahera turi babiri, jombe narenze nti bazova mu bushikiranganje batabyemera. Mugabo umwaka w'ishuri urahera abana barunguruza duca dukorera mu cyumba kimwe mu byari bigize zone, nanje gacamba mu cyumba gikurikira. Yego ivyari vyoroshe, ariko rero mwaka ko byagenda biragenda intambwe twagenda tutera iyindi. Mu mwaka w'icenda rero umuyobozi yavuze ko ari ishuri ryubakwa, yavuze ko ryubatswe na Prebu, ariko Prebu yubatse zirya primaire Benida Home, twe twubakiwe na Twiteza Imbere. Ndibuka yuko nayone nagize nk'uruhara kuko naguma ngenda nishutsa wamenga ndi mwana w'imfuvyi sobo delegiteri musantira gushigikira. Oya jewe hari n'abahangwanya, yego hari batifuza yuko iri shuri ibona izuba. Ivyo abari ngaha abatabizi babimenye, twagwanya urugamba rugawe gose. Nuko abigisha murumva ko ishuri ikura, niko n'igitigiri cyateza kugenda gikura. Ariko byagenda gute? Abavyeyi bakamfasha tukarondera abapakateri, bamwe nk'abakura i Muramvya, abandi nk'abakura mu Kivoga. Nuko ariko rero muyobozi rema, kuko iri shuri ryaramanya abantu barikunda, aha rero ngomba mvuga amazina kandi ubushobora kubinshikiriza bishikane. Nagomba nkengurukire imyevuye ku mutima Professeur Nzinahora Anatole, umushimira kubera iki amaze kuza akarabira ishuri ryari mwaka w'indwi rikoraniyemwo abana barenga 150. ati ntiza guterera, aca agenda yemeye kuzondihira abapakateri umwaka wose. Ico gihe uko kwezi guheze amafaranga yacapwa, naho indongozi zimwe zitifuza yuko amafaranga ashikira mu biro by'umuyobozi, bamwe bakifuza yuko aca muri komine, ariko bayatanga we yagira ati jewe ndayaha ndamwizeye araza kuyashikana, kandi ariko byagenze. Ngomba nshimire kandi bimwe bivuye ku mutima Patiri Niyonkuru Pascal, nawe ni nk'imvukira uko ciye ngaha yagenda ataje kundamutsa,
ntiyagenda ataravye abangene bifasha. Igihe kimwe rero acarambaza ati mbega ufise abana bantaho nikora bangahe? Acarambira ati nturaba ubwoko raba nabo bantaho nikora. Duca turakifatikanya nabo n'abarezi twari kumwe turagira urutonde turumuhaye. Indwi yeze yaciye agaruka abazaniye minervale y'umwaka wose, atuzaniye n'utundi dukoresho mfashanyigisho dukeyi. Uyo nawene nukuri musubire mu mumpera amashi. Nuko ngomba nkengurukire rero n'abavyeyi rero, mpereye ku muhisi Umutama Mutohana n'umuhisi Ngwingwi. Abo batama nibo barongora komite z'amashuri, komite y'abavyeyi, nibo twatunganya imigambi hamwe kandi bakafasha kwirangura. Nukuri ndabakengurukiye, nimba abuzukuru babo ari ngaha bumve yuko ndabakengurukiye. Nuko indongozi ziri ngaha zirama zishira ku muzirikanyi indero y'abana. Nukuri hamwe umuntu ugombye kwikunda ukibagira izo bakujeje, ukibagira intama zawe, ubuhemutse ku Mana n'abantu. Umuruho nagize kuri uyu munsi numva umengo barankanze. Yego basi barankanze, ndaza kukigarukako. Mutiza kwa waje nibiki je narabajwe n'iminsi 3 mu myaka 16 narongoye iri shuri. Narabajwe n'iminsi 3, narabajwe n'urupfu rw'umwigisha twakorana yitwa Nsabimana Jacqueline. Ndabasabe muve hasi tumunamire. Murakoze cyane. Narababajwe ubugira kabiri na greve y'abana bo mu mwaka w'10 yabaye bitavuye ku mvu zanje, ariko bibaye kumwe mu barezi tutumva umugambi kumwe, nta zina ngomvye kuvuga. Ico carambabaje. Ego nukuri izi ndongozi izi mfura ndazi ko baca bamwumva. Amareke icambabaje no munsi duterwa muri irya nzu, abagizi nanayo bakadutera bakaturasa bagamije kwica jewe, ariko Imana irakinga n'uwo turabanye ku gitanda turakira, nta n'umwe yahasize ubuzima. Ibyo rero nibyo bihe bitatu novuga byambabaje, ariko uyu munsi murabimpojeje imfura za Gasuru. Ngomba rero nsozere ku ijambo nerekeza ku baregwa. Bibondo baca umugani mu gifaransa bati un bien rendu n'est jamais perdu. Ego navye ukwitanga kwanje, navye umuruho nagize, ngaca mbona ingene banteye iteka izi mfura z'iri shuri, numva namwe mwoca mubitorera mubabonamwo icyitegererezo, kuko iri shuri rigitangura ntawarazi yuko hazova intore nk'izi. Iyi bambewe none rero izi zibika zaramagi, namwebwe rero mubafatire ko akarorero nk'uko nakorewe mu ngata. N'uwo nareze ese nawe yokorerwa mu ngata mugabo hageze sibisije namwifurije, hamwe yokorerwa mu ngata ageze mu zabukuru agakorerwa mu ngata, n'umwe mu bo yaretse byomushimisha nawe ndabizi. Nivyo rero ndabifurije. Hanyuma nkengurukire
izi mfura tukaganuke munshikirije ndetse ntimugashikirije jewe jenyene mugashikirije n'umuryango wanje ngejeje kukaronka nanditse akamesaje ubu unye ngira ngo inyishu zimaze kuba nka 20 basaba ngo turungikire ifoto ntimumuteye murajya kuronka ndabakengurukiye rero ndabakengurukiye aho mwakuruye imana ihongereza imigisha nawe muyobozi ndaguteye intege tera ugumije urabona yuko ufashwe mu mugongo akataraza kari mu nyuma kizima ubona hirya no hino uhagatiwe hanyuma nkabasozera ngire tuti tugire Kristo. nayo kubwa Niragira Silas umushinga amateka yatowe mu ntara ya Muramvya akaba imvukira ya zone Gasura akongera akaba n'umubanyi wa lycée communale Gasura yaje azananye nabo bize kuri lycée communale Gasura arashima ugo rugendo rwakozwe mu ntumbero yo gushigikira ubumenyi ku mutumba avuga ko umpaye ijambo yabisiguye neza yuko jewe ndi ngaha nk'umutumire yaje gushigikira bene urubanza ariko naje sinduwa kure cyane nubwo ntaciye kuri iri shuri n'ishuri ribaye hanyuma rero nduze ku ijambo jewe nibaza ko nta byinshi mfise nshikiriza kuko ijambo nyamukuru twamaze kurishikirizwa n'uwaserukiye abaciye kuri iri shuri aribo batumye uno munsi twese tuba dukoraniye ngaha kuri uwo munsi mwiza tuje duherekeje agaseke twabonye agaseke gashishiriye kandi kari gasharije kandi tubona yuko kazofasha kugira ngo ibikorwa byo kuri iri shuri bitere bija imbere jewe rero muri make no kubakeza murerekanye umutima udasanzwe ngira ngo ibintu twari dusanzwe tubimenyereye nka twebwe turi mu batowe eka dukunda kugendera intara zitari zike cyukuri jewe ndatembera ngira ngo kuva dutorewe imanda ya 2020 ishira 2025 ndamaze kugendera intara zitari zike z'u Burundi mugabo igikorwa nk'iki umenga ntaho nari bwacumva ni igikorwa kidasanzwe aho abaciye ku ishuri bari mu mirimo inyuranye y'igihugu biyumvira bakavuga bati yamara rya shuri ryaturera hahandi twaronkera ubumenyi bw'ibanze reka tuje kuraba yuko ibikorwa byaho bimeze neza ahubwo ntibaje kuharaba gusa bisanzwe bace bajana n'ibikoresho bisahiriza abarezi bahari kugira ngo babandanye batanga ubumenyi bwiza buzanira umusaruro mwiza igihugu aba baregwa bari ngaha ejo uno munsi turababona bari ngaha mugabo nibo bazoba bari muri ibi bibanza turimo ko twebwe turiko turagenda aha turi hari abandi ejo namwe twiteguriye ko mwoza mukaza kudusubirira mugabo muza kudusubirira mufise ubumenyi bwa bundi buhagije bumwe buzoterera igihugu mu bisata binyuranye byajo kugira ngo kibandanye gitera imbere musanzwe munazi yuko ndazi ubu buhinga bwaragwiriye bwo kuza murakurikirana politike y'igihugu ko hariho imbono ya nyiri cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye atubwira ati Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2040 buzobe ari igihugu cifashe maze muri 2060 kizobe ari igihugu giteye imbere ivyo navyo ntitwobishikako tudafise incabwenge nazo dukeneye ni mwebwe twizeye yuko muzohashikana ubwo Burundi kuko twebwe tuzoba twarakukurutse
rero je sinokwirirwa ndabarambira amajambo meza yashikirijwe jewe kwa rugukeza no gukenguruka gukeza baciye kuri iyi shuri babera akarorero aba bariko barahaca uno munsi bazokwame bibuka yuko iri shuri kugira ngo ritere iyindi ntambwe tubitezemwo ivyiza vyinshi. Murabona yuko bakuru banyu batagiye ngo bace bigumira iyo baroye, ariko baguma bibuka kuziko, baguma bibuka aho barerewe. Kandi si no kubibuka gusa, mwabonye n'igikorwa kidasanzwe kumbure mwebwe ntimwari bwacu ubwenge abandi ntimwari bwabeho. Aha umuyobozi yatanguje ishuri, jewe hari imbere y'umuryango ndazi ibibazo bitari bike yagiye azarahura navyo, hari n'ivyo tutokubahuka kuvuga kuko ndazi yarashobora gutonda bikagorana ko ashobora kwigisha. Mwiyumvire kuba ari umuyobozi akaba umwigisha akaba ujejwe ivyigwa eka akihara akiyambara, vy'ukuri ntivyari vyoroshe, ariko yaremeye arazikenyera ziraguma, hanyuma arashikana ishuri aharigeze, kuko kubwiwe uno munsi murabona ko ishuri ryaramuye abashobora kugaruka kugira ngo barisahirize.